Abenegihugu bo muri zone Cibitoke quartier résidentiel A na B barashimira cane vy'imvamutima ubutwara zone Cibitoke ku gikorwa kidasanzwe yabagiye imbere co gusibura umuserege wari warananiranye gusiburwa. Ivyo abenegihugu bo muri résidentiel babishikirije kuri uyu wa gatandatu aho bari baramutse basozera ibikorwa rusangi byo gusibura uwo muserege. Reka mu bakurikirane. Tugira amahoro ubumwe n'iterambere muri zone yacu ya Cibitoke. Rero mpagaze ngaha nserukira abenegihugu baje kudufasha gukora uwo mufurege. Icambere rero nobanza gushimira Imana yo yatumye dukoranira ngaha uno munsi. Hama ubwa kabiri nagomba gukengurukira cane nyakubahwa chef de zone wacu wa Cibitoke. Igituma mbere tumukomera amashi. Mu mukomera amashi kandi ndaza kukivuga. Igituma ndababwira ni mukomera amashi meshi. Jewe ngaha mu Cibitoke ndahabaye imyaka impande y'umufurege imyaka ishika 15 mbere irenga gatoya. Mu bashefu de zone bamaze guca ngaha niwe muntu wa mbere maze kubona w'intwari waha mu Cibitoke. Mwongera amashi. Muti kubera iki? Umufurege wari wananiranye. Nta na hamwe tutagenda twari turi ubutegetsi twaragira amanama ngaho mugabo wari warananiranye. Mugabo umunsi bavuga ko bamutoye. Twaje tumurondera turamutelefona. Turamuza turahamwereka yavuze ati iki ngiye kugifata mu ntoki. Mugabo je ko nabona vyari bimeze navuga nti ntashazoshobora. Mugabo raba kuri uno munsi amezi abiri umufurege awudushikirije ukoze neza. Mwongera amashi kandi. Nukuri turamukengurukiye gose. Nejo hagira handi bakwitura uduhamagare tuze dukore. Badufashije gose. Hama ikindi nagomba gushimira abenegihugu baje ngaha kudufasha. Nukuri Imana ibahezagire cyane cyane abatagisivero. Nimwikomera amaji. Nkacangira ko ngayira abantu bamwe baba ngaha kuri umufurege. Muravye ngaha harimo nkabakeya. Ubu ni tuzi yo bari. Mugabo twaje gutabarwa n'abantu bavuye hehe? Bavuye hanze. Iki kintu no gisaba chef de zone n'abatware bagisubiramo. Hama ikindi simbije murabona ko umufurega wudushikirije usa neza. Nagomba gusaba guhera kuri banyumba 10 aho baherereye basabe abenegihugu begereye umufurege bawukore kuko awudushikirije ntibazogaruka ntibazokwama bagarutse kuza kuwukora ngaha kuko bafise ibindi bakora barafise ahandi hantu bakora. Rero nosaba umunyagihugu wese yegereye ngaha yuko yoza arakora aho yegereye. Uzonanirana nari musi y'uburongozi bazomuhana. Ico kintu turagisavye gose umuntu atazokora impande y'umufurege yegereye baze bamuhane. Kuko umufurege ndazi ahaca amazi menshi, amazi ava mu mihingo itandukanye akacahurira ngaha ari menshi, hari yepfo abanyagihugu barepfo bakaca bamererwa nabi. Ikindi nosaba chef de zone nkuko ari nkerebutsi yuko dushikira muri Buseko. Kuko umufurege wose bawutumeje usukwa ngaha. Agende barabe akorane n'abajeje intwaro barabe ukuntu amazi ura ukuntu boyagira kuko amazi aza ngaha ni meshi. Hama ikindi chef de zone yadusavye yuko twosukura amabarabara tugashira amatara ku mpangu zacu. Ivyo ntibirakogwa hamwe bariko barabikora. Nukuri tumugamburukire murabona adufashije atugira igikorwa citeka. Rero twomugamburukira ku mabarabara tukakora abarimye ibintu ku mabarabara bitarera bakandira bikera hama bakabikura hama kajo basukura twongere turabane ntihagire umuntu azosubira kugirane kurimira ku mufurege ni utuma umufurege wacu uziba. Ejo rero nagomba gusimbiza hari abantu babona umuntu inzi bomotse canke agirane agatwenga ngo jese nashikiriwe. Hanyuma umaze kubona inzu ya mwene wanyu y'umubanyi hiye ejo iwawe irashikirwa.
nico gituma navuga yuko abantu bataje kudufasha kino gikorwa bagende bikebuke kandi n'abantu bahanyene gusa kuko nabonye abantu baje kudufasha ibikorwa n'abantu bavuye mu yindi mihingo hama nkabandanya nshimira chef de zone Imana ibandanye imuja imbere aha tuko twakwitegereza tuko turabikwa kudukorera ejo ni baduhamagara muriko murabona ibikorwa ariko arakora murabibona ejo akavuga ati nkeneye iki aho murumva ico nagomvye kuvuga ejo akavuga ati nkeneye iki musidukane ni yonka mwavyumvise nkaba ndangije ndabashimira tugira amahoro ari gisigaye tuzoja tumutora kandi abandanye Yesu ashimwe. Nukuri turashimiye by'imvamutima nyakubahwa abashefu bacu banyakubahwa abashefu bacu nyakubahwa chef de zone banyakubahwa chef de secteur banyakubahwa abandi mu byubahiro byanyu nkuko mwaje kudufasha ibikorwa rusangi nukuri turabashimiye cyane by'imvamutima dushimiye cyane by'imvamutima na jewe ndimwo nyakubahwa chef de zone we yashoboye gutunganya bino bikorwa kuko hariho abantu benshi bari barushe n'umufurege byinshi byavuzwe nyakubahwa yabivuze nyakubahwa chef de secteur yashoboye kubivuga ubundi nawe nyene nyakubahwa uyu mupapa yashoboye kudufasha aratubwira ijambo ry'imvamutima tugendere rero tuguma dusukura ibyo bikorwa rusangi kandi twitwararike ibyo abashefu batubwiye nuko nanje sinoreka gushimira ibi bikorwa by'iterambere twangira tugayira n'abantu batariko baradufasha ibyo bikorwa rusangi tugire Kristo Yesu ashimwe eka n'abakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga barakengurukira umukuru wa zone ukungene ariko arakora na cane no kwiyegereza abo bagendesha amakinga. Jewe nitwa Dusenge Jacques mbere ya byose shimira reste bagenzi banje bagize neza ko barantuye ko ndabasubiye nka perezida wabo rero nongeye kubashimira ko uyu munsi bayitwaye neza bakitaba ibikorwa rusange Imana bahezagire wacu kubw'iterambere tugeze twebwe badariste inama nziza tugirira nk'umubyeyi shimira abandi bose baje mu bikorwa rusange uyu munsi kwitaba ibikorwa bya leta kandi Imana ibafashe kigira kabiri badariste bagenzi banje bitware neza kuko nibyinshi byibwa muri barabara bizira twebwe badariste kigira gatatu kwitwarika ibintu by'abandi bahaye nko ibyo bajejwe bakora akazi keza kaboneza kabaraba bakita bakagira isuku kuko twabana batandukanye bakamenya ibyo bapakiye byari byo de zone wacu mwiza kwe twamutumye ko duciye kwa musitani dusabira amajire kwe tw'igikorwa cyacu neza umutekano cyo sinzi ko agishikirije ngo tubumve cyavuyemo twasabye twambara plaque nk'abandi kugira umutekano ibyo bantu twaye ubanze kugira security kigira kane nuko badufasha kujya mituweli nk'abandi twe twivuza tugize ikibazo murakoze. Tubamenyesha ko ubu abenegihugu bari mu muvuduko udasanzwe wo kwitabira ibikorwa rusangi aho twiboneye abenegihugu babuze umwanya wo gushika muri ibyo bikorwa rusangi batanga amafaranga y'umukozi akora ibyo bari gukora. Biragaragara ko ubu ibikorwa rusangi by'iterambere byifashe neza muri iyo zone ya Cibitoke. Mu kurangiza reka tubashikirize itangazo ry'umukuru wa zone Cibitoke. Muntahure neza umunsi wa kane wari usanzwe uriho mu mitumba no mu bucimbiri butandukanye uwo ntiwahavuye shishikara musukura y'amabarabara kuko ndabona no ngaba batarabikurikiza shishikara musukura y'amabarabara y'imigenderanire yo mu mihana yanyu ashishikare gusa neza abarimye bimbuye ntibasubire kurima mu barabara abatarimbura nabo ibyeze mukuremwo muce muhategura abasutse ibintu by'inyubako mu barabara mukuremwo kuko itariki ya 29
uburongozi bwa zone bwabahaye iriko iregereza. Abantu mutarashira amatara ku mpangu itarike 29 iriko iregereza. Abantu bagisorera amatiyo y'amazi hanze itarike 29 iriko iregereza. Ndabashimiye kugira kandi mugire ibikorwa byiza, tugira amahoro. Bakunzi bijwi ry'ugwaruka mudukurikirana kuri radio kuri Megahertz 88.4 no ku rubuga rwa YouTube chaîne ijwi ry'ugwaruka FM. Turabashimiye cyane ukungene mwama mukurikirana ibiganiro tubashikiriza. Kuri mikro mwari kumwe na Irankunda Ado Desire. Turabashimiye mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu, murakoze.